Ndabifuriza umugoroba mwiza mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro bizacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza ngakuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ikaze muri no mugoroba kwa Mungu igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 4 2025. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane, amakuru akomeje kugenda avugwa agendanye n'amakuru nyine y'umugoroba akomeje kugenda agaragara. Ndaza kukumenyesha yuko nkuko bikomeje kugenda bigaragara uno munsi ku kibuga mpuzamakungu k'indege ca Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi, umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau General Omaro Sisoko Embalo yagendeye mu ku Burundi kuri ya 27 ukwezi kwa 4 na 2025 mu rugendo rw'akazi ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Akaba yakiriwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho nyene abahoze ku rugamba Alani Tiliberiti Mutabazi. Nyuma yakaba nyene yacigwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku Cirimba kwa Ntare aho nyene bagiranye umubonano udasanzwe nkuko vyoma bigaragara. Turaza kurabera hamwe rero nyene byinshi mu byo baje kugenda baravuga ko cange mu byo kuri byinshi baje kugenda baravuga naho nyine nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ndaza kugenda nkubwira yuko rero umwe mu barundi baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeza kugenda aranenga ibikorwa bya CNDD-FDD aho yagize ati kwirukanka mu mabarabara yuzuye ibinogo rero nibwo buryo CNDD-FDD yerekaniramo ingufu zayo. Nyuma y'iko rero muri kino gihe hariko haritegurwa amatora yimirijwe mu Burundi nyine ubona yuko CNDD-FDD ikomeje kugenda iragaragaza ibikorwa bidasanzwe birimo kwerekana ingufu zayo ndetse n'ubundi buryo bugiye butandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ndetse benshi bakaba bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko ibingi ubwabyo biboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko rero nyine abandi banyamigambwe canga ababarizwa mu yindi migambwe babayeho nyine nk'abantu badafise agaciro nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abangaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko nyine ibikorwa byabo bakomeje kugenda bigaragara nyine nk'abantu nyine batawe inyuma. Ibi kandi ngo birajyana no kuvuga amajambo ateye ubwoba ku bandi banywanyi b'iyindi migambwe cange abadahuje ivyumviro n'uyu mugambwe uri ku butegetsi nkuko byama bigaragara. Turagaruka nayo kandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uyu mugoroba. Kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, kaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe by'umwariko cyane cyane abatwumviriza ndetse n'abadukurikira muherereye by'umwariko nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Mwese ndabahaye ikaze ndetse ndabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese nyine munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire mu Burundi. Reka ndagusaba ariko ubanze ufyo ndi kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe ndetse nkuko byama bigaragara, urashobora gutanga ivyumviro byawe ibintu bigaca biramera bo canga ibintu bigaca biramera neza cyane nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Uyu munsi nkuko byama bigaragara umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho yakiriye umugenzi wiwe nyine umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau nkuko bigaragara. Abangaba bagiranye ibiyago bigiye bitandukanye cyane bikaba binavugwa yuko rero ibi bihugu byombi bishobora kuba byoshyira nyine umukono ku masezerano nkuko byoma bigaragara y'ubufatanye mu buryo bugiye butandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Nkuko bigaragara umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau General Omaro Sisoko Embalo aje uyu munsi yashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye aho aje rero mu rugendo ruja kumuhuza n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Melchior Ndadaye nkuko nabivuze ruguru, akaba yakiriwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi ndetse no kwitaho abahoze ku rugamba Alani Tiliberiti Mutabazi. Aho rero ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye umurisho w'ingoma waryoheje nyine ibirori byo kwakira uwo mushitsi nyine witeka. Amakuru avuga yuko yavuye ngaha ku kibuga c'indege nyine
aca arerekeza mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cane cane ku Cirimba kwa Ntare aho yakiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye. Amakuru avuga yuko uyu mutegetsi yabashije nyine kuba yagirana ibiyago n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye, ndetse ibiyago bagiranye nyine akaba ari bigendanye no kunoza imigenderanire haba mu gufashanya mu by'igisoda, mu bigendanye n'ubuyinga bwa none, uburimyi n'ibindi bigiye bitandukanye no guhanahana ubumenyi mu bigendanye n'igisirikare nk'uko byoma bigaragara. Icakora ntibiramenyekana neza byinshi mu byo baraza gukomeza kuganira, turakomeza kugenda tubibashikiriza muri rusange. Imigenderanire y'u Burundi n'Ububiligi igiye gutezwa imbere inyuma y'ihungabana ryayo nyine aho nyine kuva mu mwaka wa 2015 yari yarahagaze nk'uko bigaragara. Uwo ni umwihozo wavuye rero mu mubonano w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye yahaye icegera c'umushikiranganje wa mbere akaba n'umushikiranganje w'imigenderanire y'Ububiligi n'ayandi makungu Maxime Palevota kuri yo 2026 ndamukiza 2025 ku Cirimba c'umukuru w'igihugu citiriwe Ntare Rushatsi. Kuko rero bishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Rosine Gatoni, umushikiranganje w'imigenderanire y'Ububiligi n'ayandi makungu aragendeye u Burundi inyuma y'amezi atatu amaze agiye muri ayo mabanga. Inyuma y'umubonano yagiriranye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Maxime Prevota yaramenyesheje ko urugendo agize mu Burundi rufise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere yari ishingiye kuri ibi bikurikira: gutsimbataza imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ingoma y'Ububiligi, aho rero iyo migenderanire yagiye iratosekara mbere no mu mwaka wa 2015 ikaba yari yarahagaze nk'uko bigaragara. Ica kabiri Maxime akaba yari azanye n'ubutumwa rero ndetse n'icifuzo yarungikanywe n'umwami w'Ububiligi cyo rero basubira bakunga ubushuti bagasubira bagafashanya mu iterambere kugira ngo Ububiligi buherekeze Uburundi nyine mu iterambere burimwo. Aho nyine bakaba bagarutse ku masezerano ari hagati y'u Burundi n'ingoma y'Ababiligi yatewe ku mukono nyine canga igikumu mu mwaka wa 2023. Amasezerano akaba ashimikira ahakuru nyine ku gufashanya mu bisata bitandukanye haba iby'uburimyi, ubworozi, indero, amagara y'abantu n'umutekano. Icegera kandi c'umushikiranganje wa mbere w'ingoma y'Ababiligi akaba yaboneyeho no gushikiriza icifuzo c'uko rero nyine hoba gutsimbataza imigenderanire cane kandi no mu gisata co kwivuna abansi, aho Burundi bwoja rero burarungika ingabo n'ibisongerezi kwiga mu mashuri y'ingoma y'Ububiligi. Hari amakuru avuga yuko kandi umwuka mubi ukomeje kugenda uratutumba hagati y'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi uri kunonava ku migenderanire iriko iragenda neza hagati y'Abarundi ndetse n'Ababiligi, mu gihe bivuga ko kandi Ababiligi bakomeje kurungika ingabo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu bikorwa byo kwifatanya na FDLR kugira ngo bace baratera u Rwanda. Rosine Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi, amenyesha ko rero intumbero igira kabiri y'ugo rugendo ishingiye ku mutekano muke uri mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini cane mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri iyo ntumbero Maxime arashimira umukuru w'igihugu c'u Burundi ukungene nyine yabaye umubibyi w'amahoro, kuko rero yakoze ibishoboka byose mu kugerageza kugarukana umutekano muri icyo gihugu no gufasha gutorera umuti rero ibibazo burimo RDC mu guca mu nzira y'ibiganiro kuko ari umuti urama. Nyamara ku rundi ruhande bamwe baranenga ibyakozwe na Variston Ndayishimiye, haba abanyagihugu b'imbere mu Burundi n'abandi banyagihugu ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bavuga yuko kuba yararungitse abasoda muri Kongo ari akamaramaza. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi arongera akavuga yuko kandi icegera c'umushikiranganje wa mbere w'ingoma y'Ababiligi akaba ari nawe nyene aramutswa ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu Maxime Prevota yanakeje umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abarundi muri rusange kuko ngene bakira impunzi z'abanyekongo bahungira mu gihugu c'u Burundi. Aho kandi Maxime akabatera intege umukuru w'igihugu c'u Burundi kubandanya agira uruhara rukomakomeye cyane mu kugarukana umutekano kugira igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nyine kironke amahoro n'umutekano.
Muri ivyo biyago umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashimangiye ko rero Burundi bahagaze ku gutorera inyishu ibibazo biciye mu mwumvikano no mu biganiro, agasigura ko igihugu c'u Burundi kidashigikiye inzira isesa amaraso, ari naco gituma rero umukuru w'igihugu nyine c'u Burundi yarateye akamo ingoma y'Ububirigi ndetse n'ibindi bihugu nyine vya Buraya kubandanya bishigikira nyine igihugu ca Kongo kugira kironke amahoro n'umutekano mu kubandanya batsimbataza imigenderanire y'u Burundi n'ingoma y'Ababirigi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye yarasabye ko Ububirigi bwoherekeza u Burundi mu iterambere burimwe rero narijya ivyo bihugu bisanzwe nyine bifitanye kahise. Muri uno mubonano bose baragiye bemeranyije kandi inzira nziza yo gukomeza imigenderanire ndetse no gufashanya mu iterambere cane mu gushigikira yambona kazoza Burundi bwihaye kuba buteye imbere 2040-2060. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yaragize akeza rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuko ingene abandanya yizerwa mu karere ndetse no mu makungu ngo arongora ibisata bitandukanye, aho mbere uyu munsi nyine aricejera cy'urongoye inama y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afurika mu mwaka uza, naho nyine akazoba ariwe aramutswa uwo muryango w'ubumwe bwa Afurika. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara kandi biraboneka yuko Uburundi bukomeje kugenda buragirana ibiyago ndetse n'imigenderanire myiza n'igihugu c'Ababirigi, ariko kandi ibihugu bigiye bitandukanye bikaba bikomeza kugenda biranenga impande zombi nk'uko bigaragara mu bikorwa bigendanye no kuba nyine bakomeje gushigikira ndetse no kubiba amacakubiri mu bikomeje kuba rero mu ngwano ikomeje kugenda iraba mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Tugaruke kuri umwe mu banyagihugu b'Abarundi ariko arasanzwe abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba amaze igihe aranenga imikorere ya CNDD-FDD n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Arahejeje gutangaza neza yuko nyine bitangaje uburyo CNDD-FDD yama irirukanka amabarabara agiye atandukanye, ndetse banagaragaza neza yuko nyine bariko barerekana ingufu z'umugambwe wa CNDD-FDD, nyamara mu gihugu c'u Burundi nyine ayo mabarabara baca birukankamo nyine arimwo ibinogo byinshi no kuyasanura byarananiranye nk'uko byoma bigaragara. Uyu nguyu abandanya ashimikira avuga yuko nyine Burundi bigora yuko nyine bwozotera imbere mu gihe nyine aya mabarabara yarubatswe cane ku ngoma ya Perezida Bagaza, ariko gushika uno mwanya nyine bakaba badashobora no kuba yasanura, nyamara yarayubatse atabutarafise. Muri kano kanya uno mwanya nyine mu Burundi bukaba bwigamba ko bufise ubutare, mu gihe imigambwe iri ku butegetsi mu bihugu bibanyi yerekana ingufu zayo mu kwereka abavuka nyine igihugu n'amahanga aho rero bagejeje ibihugu byabo mu iterambere. CNDD-FDD yo izerekana yikoreye ibyatsi ku mutwe rero yirukanga mu mabarabara yaheze yuzuye ibinogo. Ati ndamaze iminsi mbona mu ntara zitandukanye ngo CNDD-FDD iri mu kwezi kwahariwe kwerekana ingufu ifise, caka nibaze izo ngufu rero ifise yerekana ni zihe, mbega zimaze gushikana igihugu kuki? Ukwerekana ingufu rero nyine nibifatiye kukwerekana Abarundi nyine bakuyoka ubwinshi bw'abantu, sizo ngufu kuko rero benshi muri abo ni indyarya gusa babazamwo nyine kugira barinde ubuzi bwabo, barabe ko nyine boba baramaze kabiri nyine mutabirutse ko si urukundo kanatsinda nyine agakecuru gashinje nyine nekabura abuzukuru. Ukwerekana ingufu rero mufise muba mukwiye rero kwerekana aho rero mwavuye naho mugeze cyangwa mushikiza igihugu. None mubona mu Burundi muravye nyine uko igihugu cari kifashe mu myaka 40 iheze, mukaraba uyu munsi mubona mwarateye muja imbere canga mwarasubiye inyuma. Mu myaka 40 iheze igihugu cari gifise amahinguriro ya leta arenga 5, amabarabara nka yose yari meza kandi mashasha. Ifaranga ry'u Burundi
niryo rero ryari ijya mbere mu karere ku gaciro igihugu carimburaga umwimbu mwinahi kugera naho nyine Burundi bwagurana imfungurwa ibihugu nyine bibanye n'ibigega by'intega nyine bizoza birubakwa nyine hari Igitega Burundi rero bwararonka igitoro kugezaho nyine bwubaka ibigega by'intega bizoza cyangwa se bya stoke abana bariga amashuri meza ku buryo nyine umwana yagera mu wa gatandatu ashobora kuvuga Igifaransa umunsi wose ndetse n'ibindi mufatiye kuri ibyo bike nyine abashije kuba yodondagura ngaho nyine mubona Burundi bwarateye buja imbere canga bwarasubiye inyuma mubona uyu munsi mugeze kuma mahinguriro nyine angahe ya leta kuko rero namba mu gihe cy'amajana 1945 leta yari ifise amahinguriro 5 ni buri nyine ubungubu iba ifise 20 namba Burundi bwari bufise indege imwe rero ico gihe ubu wabufise nibura n'imiburiburi zitanu basi kumbe ibingibi nyine by'intambara byaraciyemwo namba amarabara yari meza icyo gihe ubu tuba tugeze kuma flyover aha abasende DFDD rero nyene muca mwitwaza ngo Buyoya niwe nyene yabiparanganishije oya sibyo na gatoya murabesha Buyoya nyine yaravuye ku butegetsi arasiga Burundi bufise indege Franco ni 50 simwe rero nyine mwayishikiye ko muyirya Buyoya kandi yavuye ku butegetsi ihinguriro Kotebu ari irya leta kandi rikora simwe rero mwarihombesheje mpaka rirugara mu nyuma nyine mukaridandaza kubigega Buyoya kandi yavuye ku butegetsi asiga Sosomo rero ikora neza cane nta murundi yabura agasukari nta murundi yabura ibinyobwa bya Brarudi nta murundi yabura riri gitoro amabarabara yari meza education yari nziza cane aha rero CNDD-FDD batabura nyine ibyitwazo uza wumva ngo none ico gihe hari imiduga ingahe ingwi gitoro nkawe nyine umengo Burundi nibwo bufise imiduga myinshi cyane gusumba ibindi bihugu nyine bitandukanye aba CNDD-FDD barakomeje kugenda bagaragaza ibigendanye n'ubugwari ibi biratuma benshi bagaragaza neza ko riri kwiye kuba yotanga imiyobo byanze bikunze kuko atagishasha ikirageza ku banyagihugu ngaye nguko turakomeje kugenda dukurikirana ibigendanye n'imyimenyerezo igiye gutegurwa mu matora yimirijwe mu Burundi ariko benshi bemeza neza ko ayo matora atazoba tugaruke mu kanya